kubera iki abakobwa batabikora mu mbega bo batinye iki yoba ari mito ibibuza cyo bari kizira umukobwa ntiyemerewe gukora muri studio umukobwa ntiyemerewe kuba DJ bimeze gute ku bahungu basaza bacu musanze mu bikora ni iki mwo tubwira twiga abakobwa mbega ntibituraba birateye isoni nta mukobwa yemerewe kubikora turashaka uduhumuje mbo abakobwa kubikora baremerewe ntikibuza gukora gusa sinzi ivyabo vrema mugabo nikibujijwe umukobwa gukora muri studio kubera n'abakiriya bakurikira umuntu abakiriya bakurikira umuntu nakazi ngene bagiye ugakora n'ingene ufata abantu neza abakiriya bagafamo kukwiyumvamo neza ibintu nk'ivyo mbo ijambere mu DJ gukundwa nukuntu wamufashe kwanza umufate neza kwanza ngene yaje n'ibiganiro vyawe vyose uza kuganira nawe bigenda fresh ego icyo ushaka cyose kigenda neza mugabo mwahuje urumva naka kazi kacu gasaba kuba ufise inuzenya sizo ngene bivuga mu Kirundi bivuge na mu Giswahili ashinora nyota tuseme nyota urumva nye ugasanga ufise iyo nuzenya iyo nyota igikundiro ku bantu nyene bakakwiyumvamo nyene utabizi nawe mugabo ugasanga warakwiyumvamo neza niyo mpamvu avuga twaba DJ ngo turinda yakwiyumva baratubeshera Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza haba ari mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro mukumwe na Benisu kuri kamera ne Frere turi mu kiganiro KoraKubwejo tuvuze KoraKubwejo tuvuze dukore cyane ejo hazozo tura abantu bateye imbere Burundi buri mu nzira y'amajambere mu 2040 buzoba buri mu nzira y'amajambere mu 2060 buzoba bwashikiriye iterambere riramo ivyo byose rero bishobora gukunda tudakuyemo ko mu mpuzu ngo dukore je birandaba kandi nawe birakuraba ni naco gituma rero TV yihaye ihangiro ryo gushigikira bene gihugu mu kubagendera cyane mu kubatera intege mu kubaganiza mu bikorwa bitandukanye baba barimwo byo hirya no hino turamaze kugendera abatari bake turamaze kuganira nabo turamaze kumenya ati mbega ubuzi butandukanye hirya no hino bukorwa gute umunsi rero turi muri studio idasanzwe irimwo abahungu beza cyane bane ntaraninjira mu kiganiro nyezina ntaratangura kuganira nabo reka ndabasabe babidondore babwira amazina yabo hama tuganire umenye mbega studio iba imeze gute mbega ikora gute mbega yinjiza amafaranga gute mbega irashaka gutunga umuntu byose nzo kurabira hamwe n'abana bahungu beza cyane baraza kutuganira batubwingane bisanzwe bimeze ukaza kuba wumva wabaye interesse wumva nawe woshinga studio bivanye n'amahera ufise wumvise byinjiza nawe birakuraba urashaka gutanga ugakora ukibeshaho ukabeshaho n'umuryango wawe amazina yawe kwitande nitwa Niyonkuru Crispin umuhungu mwiza cyane muremure none muri studio hakora abahungu gusa ico nikibazo nza gukenera kumenya gipetete n'abandi barabacibaza nta studio nimo ndabona ikoramo abakobwa canke abakobwa turacitinye bimeze gute biraba abahungu bonye en fait urumva abakobwa biravana n'imico yabayemwo kwanza biravana n'imico yabayemwo urumva si ibintu babimenyereye cyane urumva ariko abakobwa vraiment akazi kubu sindabona numwe naje gusakera baragakora Crispe turabona uri muri studio nziza cyane urafise ibikoresho bitandukanye bizimvye ama ordinateur n'ibindi ni studio imeze neza cyane gose mbega yo bari yawo wenyene canke urafise abandi muri ko munakorana mbo je ndo umukozi kandi dukora turi babiri ngaha yego Crispe usanzwe uvuka nganya muri iki gisagara ca Bujumbura cyane mu Kamenge wavukiye mu Kamenge ukabukora no mu Kamenge yego warakiza amahirwe yo kwiga mbo narize mbo nageje mu 8 gusa mbo nageje aciye imyaka myinshi nabihevye imyaka myinshi raciye kwe yego waragize amahirwe yo gutangura ishure uriga kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka w'8 uturabiheba byavuye kugira ngo umve woheba ishure mbo byavuye nyine ku buzima nyine ngere bwari bumeze mbo gusa n'abana n'abavyeyi mbo umwaracikana bica bisaba yuko kubera je ndi umuhungu ndi je nyene muhira abandi bose n'abakobwa
none mama nta kazi afise, jewe ivyo bintu bishobora kundira amashuri kugira iki ibintu vy'irasiyo ibiki, cavuga kabasi je pembeni by'amashuri je ndabireke mbe ndarondera ubuzima. Naciye nangura rero gukora akazi ka studio, gusa natangiye kugakora ndiko ndiga. Wariko wiga amashuri ayo 8 canke wariko wiga ivya studio vyonyene? Oya, niri muri primaire kubera natangiye gukora muri 2012. Dusubiye inyuma gato ko tuzi mu mashuri y'intango cyane cyane kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka w'icenda bivanye n'ahantu uba wiga Minerva tabari ndende, byo vyagenze gute wimvire guheba ayo mashuri ugende mu vya studio? Mbwe tuzi ko na studio isaba uburyo igasaba ibikoresho n'ibindi, habaye ikibazo nyabaki cyo tumuhagarika ry'amashuri bari amafaranga make ukemera kuza kwiga ayo mashuri y'imyuga, kandi mu gihe mwuga usaba cambere ibikoresho bigurwa amahera menshi, umwanya meme n'ukwigisha aragusaba amahera ko bariko akwigisha umwuga. Vyagenze gute kwa wumva wowe uhagarika amashuri ariko ugaca wibaza kuri ivyo vy'imyuga? Ni giki kindi caguhinduye apare yo kubura umuvyeyi umwe papa wawe novuga yarasa nko kwitayeho? Ni kintu kindi kimwe tatumye wumva uvuga ati ja amashuri ndayahagaritse ariko kandi mu mbandanya amashuri y'imyuga? Vyavuye kuki usivye kubura umuvyeyi? Cyambere kwanza jewe ibi nta nivyo nigiye kwanza bwari ubuyuwaye nyene, abana bo mu muji nuko nyene ubuyuwaye nyene kubera muyomba wanje yarabikora we yakorera mu nzu. Umva rero agiye nkasigara imashini asha nk'ivyo ngagura maka ngaho riho vyavuye kubimenya nta nivyo nize vraiment. Oya, vyavuye ku buyuwaye nyene. Yego ico gihe urahagaritse amashuri ubivuye ku kubura umuvyeyi ariko kandi ngo utangura ubuyuwayi ucibwenda kwiga ibintu by'amamashini, ucutanga kumenyeza ibintu by'ivyuma, rimwe uranabikora ukanavyica n'ubuzi n'ingene babikora. Amashuri urayahagaritse kuyiga, ntabwo warigeze uregreta ugira umubabaro ati kweka impe vy'ishuri? Vyagenze gute muri wowe bwango wimvire guhagarika ishuri n'umutima wawe wose? Ariko nabaze ko bitavuye kubura umuvyeyi gusa, kuko ndazi nubwo buri umuvyeyi abandi bana barabura abavyeyi ko kakabandanya amashuri. Ndashaka kumbwira ikintu kimwe gusa catumye ufata ingingo nyezi nuvuga ati jewe birarangiye shaka kuma niga no mashuri ariko kandi nubwo ntashobora kuma ndayiga ndafise ukundi kuntu nzoba? Wavyimvire gute? Wafashe ngingo gute? Je kwanza je hasi numubesha je n'amashuri sinayakunda kwanza, sinakunda amashuri vraiment. Ico ni cyambere cyatumye je naho muzee acikana bwa gusa ndabiheba, sinakunda amashuri. Je nakunda kwironderera irari kwe. Ico gihe uri umwana muto wiga mu mwaka w'8 uratari muto cyane ucibura umuvyeyi. Inyuma yo kubura umuvyeyi n'amashuri ntaho warusanzwe ukunda ahubwo uce wimvira kuyahagarika. Ubu kiri muto kiri mu mwaka w'8 nta n'umwuga ubu urashobora gufatanya izina n'abantu nta kazi bo kwizera ngo baguhe, babona kuri umwana babona kumenga vyo kunanira. Turashaka kutubwire kuva mu mwaka w'8 urahevye amashuri ubuzima bwacu bugenda burakurikirana gute ubwango ugere ngaha umenye gukora vyo muri studio guhera uwo munsi uhagaritse amashuri kugera uno munsi? Turashaka kutubwire mu ncamake gere ubuzima bwagiye buragenda uva ngaha ugenda ngaha usubira ugenda kandi kugeza uno munsi ufite studio nziza nk'iyi isa neza nk'uko wagiye uraca mu buzima bweze gute? Wagiye urakora ubuzu bwahe? Wagiye uravyiga gute kugira ngo abantu bakwizere no musiteye ntambwe uburi ngaha ubazwa ino studio? Vyagiye biragenda gute? Je ndibaza ini studio ya mengo ya gatatu nkoreyemo. Kandi je singenda kure ngoma nyene, sinja kure vraiment. Studio zitatu nizo maze gukorera kandi je ndi izina nga je ndarifise, ndafise izina kubera n'abakiriya bakurikira umuntu. Abakiriya bakurikira umuntu n'akazi ngene wagiye ugakora n'ingene ufata abantu neza, abakiriya bagafamo kukwiyumvamo neza. Ibintu nk'ivyo je rero vya studio kweli ash. Turi mu kiganiro KoraKubwejo. Iyo turiko turavuga rero KoraKubwejo dushaka abantu tubereka ingene ejo bokora gute. Mbega mu gukora ejo bafise aho no musuri kugira ngo mbone ingene ejo nzokora nzobe ndi umuntu ateye imbere nuko no musi mbafise ingene meze. Turashaka kutubwire mu ncamake uri mu mwaka w'8 uri umwana muto cyane ufise imyaka mike, inyuma y'ivyo urabuze n'umuvyeyi nta mafaranga ufise, deje urabuze nayo kuja ku ishuri, ariko ubuzima bwacu bugenda burakurikirana gute? Kwa no musi tugusange wicaye ngaha ubarizwa ngaha muri no studio namwabyo tuke ko tari studio ya mbere ukoreyemo, warakoze mu ya mbere, warakoze mu ya kabiri, uno musi yageze ku ya gatatu. Novuga ko ari intambwe ishimishije, novuga yuko ikiganiro KoraKubwejo kikuraba
usa n'uwatanguye kubikora warakoze cyane urafise aho wavuye kandi urafise naho ugeze mbega kuva ico gihe uri umwana muto wiga mu mwaka w'8 kugeza uno musi wagiye uraca mu bintu bimeze gute kugira ngo ushike mu bintu nk'ibi ushike aho ukora muri izo studio zisatu uve muri imwe ugende mu yindi ugende kandi no mu yindi mu gihe twumva wahevye amashuri umwana muto vyacaye bigende barakurikirana gute mbere na mbere kwanza nigiye meba amashuri nta bihe bibi naciyemo biteye ubwoba bivuga ko noba desino mu buzima nkavuga je ivyanje birarangiye urumva jewe nabaye nyene bisanzwe nyene fresh ugasanga je ndi umuntu ndi happy sana mvugana n'umuntu wese mu buzima bwanje nizosanga je nashavuye oya je ndi umuntu ni amahoro sana ndi amahoro kandi nivyo bije bingejeje no nga yabandi umuntu wishavu je mbangeze mu bintu bibi cyane gose mbangeze hanu habi ariko kuya nyene kuya amahoro naciye mu bihe nyene bimeze neza mbosi bibi cyane numva n'Imana yaramfashije no nga jemeze fresh vraiment nta kibazo uratubwiye mu ncamake kugira ngo ushike kuri ibintu nk'ibi birasaba gutuza birasaba kutagendana ishavu birasaba kandi kwiha amahoro nico kintu cyambere numva utanguye kumbarira turashaka utubwire nyezina mbega kugira ngo umuntu agire studio bisaba iki mbega abakeneye ibikoresho nyabaki mbega studio ikora gute mbega ihemba gute inza amafaranga gute turashaka kubitubwira mu ncamake neza na neza kugira ngo abakunzi bacu baroye TV ko yadukurikirana ejo bashobora kumva banyuzoye bashobora kumva nabo birimwe amahera bashobora kumva bashaka kugura studio nabo nyene barashaka gukora cyane kuko ejo haduzazo bari abantu bateye imbere turashaka kutubwire ibe nk'intahe udusigurira ati ufise amafaranga nkaya urashaka gukora studio imeze neza meme naho ufise aya ni musi yawe urashaka gutangura kuri ntoya ukagenda uraduga mbega kugira ngo umuntu akore studio yoba afise ibikoresho bimeze gute studio icyambere ni ivyuma kwanza bimeze neza ivyuma bikomeye atangurane bigira icya kabiri gituma studio ibandanya uronka n'abakiriya lakini bitwa disque D utegereza kuba ufise nyinshi zifise amajiga menshi ugastokamwe ibintu vyinshi kuburyo naho umukiriya aje burya bwa mbere ahantu wahatanguye ashitse muri studio yawe kiya kintu yarondeye nta kibure akakibura irya mbere rya kabiri rya gatatu umukiriya ubumubuze urumva uvyekeye ivyuma naho urazi ingene imyaka ingene igenda ibintu bigenda bizimba uko twabigura kera soko tubiguru numbo vyuma ari usanga araga studio kabigurisha vyose na place yose akabigurisha vyose urumva harero woro mukiriya uca ugenda mukavugana nimbo biterura bijana handi nimbo guma hajya nyene uprofite ijya bajya bakiriya biwe ukorane nabo neza studio rero vraiment mbo studio ni kintu kimeze neza ari yiwawe ari gwawe vraiment amahera uronka abakiriya uraronka n'amahera urayabona umugore amutunga neza n'abana abatunga neza bivanye n'ingene n'akazi ngare ko kari kukagenda tukushimire cyane tukiri ngaho nyene uratubwiye ko studio ari kintu cyambere cinjiza amahera mu gihe habari wowe uri kurikorera apana ukorera undi muntu uratubwiye ko utunga umuryango ugatunga umufasha wawe ugatunga n'abana bawe bose bakamererwa neza kandi amikoro yawe ari muri studio gusa mbega studio bayinjiza gute hari abantu bashaka kuvuga none studio ironka amafaranga gute amafaranga yinjira gute nibidandaza umuntu asohora ni ibintu byinjira bisohoka studio yinjiza amahera gute urashaka kutubwire ingene yinjiza amahera studio icyambere ni ibintu ubufise indani ustotse muri disque D naho ari make ni 500 yinjira ngo gusa si 500 yonyene hari umuntu yishakira n'ivya 5000 yishakira n'ivya 10000 numva ni imisi ningana woronka no musi ejo ukabura cyangwa imisi yose ukagumuronka urumva rero ni chance nyene yo kuvuga Imana nyene nayo irazi ingene ikora urumva Imana irazi ingene ikora uno musi uraronka ejo ukabura gusa ntushavure sana ushavuye n'Imana nayo irababara bayahaye abandi urumva nuko nyene
yego tukiri ngaho nyene aradushingiye intahe ko ibintu biba bimeze neza muri studio biguma byinjira canke bisohoka naho ubukenewe twa 5 baraguha hakaza n'undi bakamutu ni twa 5 meme hakaza n'uwa 5000 ubuzima bukabandanya uno musi ubuze ejo kandi ukaronka kandi aho nyene ukagumana gukorana umwete ejo hazoze kaza umuntu utembere kandi wari ufite studio ari ibintu bisanzwe tukiri ngaho nyene hari kibazo natanguriye ko ariko tutagitevye ko utasa nk'uwanyishuye neza ariko nubusimenga kuri je kirandaba hari n'abakunzi ba TV gishobora gufasha duvise ko ari nk'urudandazwa nk'ibindi kandi uvise ko nta nguvu nyinshi cyane bisaba ariko uno musi ndakunda kwibaza kubera iki abakobwa batabikora mu mbega baba batinyiki yo bari mbico ibibuzo cyo bari kizira umukobwa ntiyemerewe gukora muri studio umukobwa ntiyemerewe kuba umu DJ bimeze gute ku bahungu basaza bacu musanze mu bikora nigiki mwo tubwira twiga abakobwa mbega ntibituraba birateye isoni nta mukobwa yemerewe kubikora turashaka uduhumuze mbo abakobwa kubikora baremerewe ntikibuza gukora gusa sinzi ivyabo vraiment mugabo nikibujijwe umukobwa gukora muri studio hari n'ayandi majambo nkunze kumva hirya no hino ugasanga umuhungu akora muri studio abakobwa baramukunda cyane baramuhurumbira naho musaba utunimero yumvise ko muri studio ntashaka kutukwima naho musaba umusohokana ntashaka kuvyanka babona kuri umustar babona kuri umu DJ babimeze neza mbega iyo bari yo mpamvu biko birakora mu bahungu benshi iyo bari yo mpamvu ngura ama studio kubwishi mbega byo bimeze gute turashaka naho nyene duha umuco kugango babimvira nkandi canke abandi bene wacu ushaka bakora imvira uko nyene turashaka kutubwira babimeze mbo ijambere mu DJ gukundwa nukuntu ba wamufashe kwanza umufate neza kwanza ngene yaje nibiganiro vyawe vyose uza kuganira nawe bigenda fresh ego icyo ushaka cyose kigenda neza mugabo mwahuje urumva naka kazi kacu gasaba kuba ufise nuzenya sizo ngene bivuga mu Kirundi bivuge na mu Giswahili ashinora nyota tuseme nyota urumva nye ugasanga ufise iyo nuzenya iyo nyota igikundiro ku bantu nyene bakakuyumvamo nyene utabizi nawe mugabo ugasanga warakwiyumvamo neza niyo mpamvu avuga twaba DJ ngo turinda yakwiye mugabo baratubeshera tukiri ngaho nyene tuhatebere gato nta bahungu bakiri bato abasoni bariko baragera mu bigero bo bafata iyo risk yo kuvuga ati twugure studio kuganga abakobwa badukunde baduhurumbira ugasanga arakoresha amahera menshi aragize studio nziza nkiyi ariko nta gahunda yo gutera imbere afise ashaka ico gikundiro ku bakobwa mbega naho byo babihora bishika kuri ivyo wapi ivyo biva ku mu DJ ara mu DJ ugasanga yicaye ku ntebe yo nuzenya ya studio ntazi bimuzanye ara ubona ushanga ajenge kwiyonderera AmaDemu hajya agiye kukasha nirongera AmaDemu nyene urumva ntazi ivyo agiyemwo ariko yonera umuboss akazi kiwe urumva ariko we umuboss we amusanze muri ivyo bintu urumva amumerera nabi yego ava yuko turangiza kino kiganiro cacu cakora kubwejo ndashaka uduhe imanuro imwe canke zibiri canke zitatu ku bakobwa bariko baratinya ibyo gukora muri studio batabona ko ari umwuga nk'iyindi ndashaka kandi yindi impanuro ku bahungu boba bariko barugura ama studio baba bariko barakora ibishoboka byose barondera amafaranga bakora ama studio meza kugira ngo barondere igikundiro ku bakobwa ndashaka kugira ico babwiye umunsi urambwe ko rimwe amahera ushobora gutunga umuryango abana bakabaho neza umuryango ukabaho bishine bivuye muri ariko ugasanga hari n'ubundi ashaka ko bakobwa bose bamukunda kati yose ugasanga bamwemere bamutinye bamukunde turashaka kubabwira akajambo kamwe imbere ko turangiza kino kiganiro kugira ngo ejo hazoza mu 2040 bishira 2060 abo basore b'iki gihe bazo barabasore bijunza n'ijambo bazo barababoss bateye imbere bivuye mu maboko yabo bivuye muri studio turashaka kutubwira akajambo kanyuma ko kubahanura avuye ko kino kiganiro tukirangiza mbo icambere kwanza nukubikunda ubikunde wishire apaya nkuko uvuga ngo je ndiko napambana kugira ndonga amahera shike ku kintu kiniki kugira mbandanye n'ubuzima bwanje bumere neza aho kwanza biva kuri we kwanza ikintu kwanza agikunde navyo rero abahungu rero bashaka ngo kugira bayironkera abakobwa abo navyo bazi byo baba barimwo kwanza kwitahura kwanza ivyo urimo n'ubuzima bwabo ngene bumeze akaba ariho rero ugashaka akaba ariho rero ushaka yo ugira ivyo ushaka urumva abahungu rero
bareke kwijajara bakora akazi neza nibishinga abakobwa. Ava yuko turangiza kino kiganiro cacu, mbega hoba hari umukobwa canke umuhungu yoba yabaye interesa akeneye kumenya ati mbega studio babidandaza guco, baratanga ikintu bagitanga uku, studio ikora gute, mbega uwo bakeneye ubwo bumenyi bwo kumva wagize amahirwe ukavyigira kuri muyomba wawe, naho bisa nkaho wavyigishije ariko ari hafi yawe, ari wo muri famille, yari nk'umuvyeyi wawe, utwo udatahura waramuba hafi ukamubaza mbega wabikora gute, uno musi nawe kubikorera abandi, hamwe hogira uwunyugwa umva ashaka kubikora, mbega hamwe kurondeye uwo mwitaba ukamuba hafi ukabimwigisha, ejo hazoza mu 2060 tugatera imbere tubona abakobwa benshi babaye aba DJ bakora mu studio, ibintu bimeze neza, ubundi bwacu bugatera imbere, abakobwa bose ugasanga nta mwuga numwe bagitinya, abakobwa no musi ugasanga n'aba DJ ari benshi, no musi ngaha akaba abakobwa nabo nyine bakagira igikundiro nkuko wabimbariye, hogira umukobwa baye interese akakurondera, wo mwigisha n'umutima mwiza canke bimeze gute? Urumva andonde akambye ndabimwigisha je sino mwankira nta mafaranga umusaba mbo je gusa je keshi je nkunda kubacokoza gusa, ndambwira office gute baje twikundira gacuba, ndambwira ash urami kazi cyangwa acatangura abwira tangi kazi akazi ukamenye wapi akanga mugabo ugasanga ndabifata nyene nk'ibisanzwe, ugasanga ndamuha agasuri agatanga gukoresha ibintu nk'ivyo, mugabo ntabazi ivyo arimwo nawe aba ashaka kumfinisha. Bakunzi ba Roy TV cyane abakobwa mumva mushaka kumenya umugabo w'ubu DJ, umugabo gukora muri studio, urumva ko no muhungu wacu ahari ariko ngo acabafinisha, sinzi ko mwiteguye kuzovyemera cyangwa ko bizogenda gute, ngo abamaze kuza bose nta numwe aragenda baye serious, bose ngo babaze gusine kandi nawe nyene ngo acabafinisha. Sinzi ko rero uzozazanye akazi yari karasaba, wewe ngira bizoce biba officiel, amwigisha n'umutima mwiza, amwigisha ibintu bizima, ejo tuzosanga abakobwa nabo bari mu studio babaye aba DJ babizi, novuga ko niho tuzobona ku Burundi bwacu ko buratera imbere. Abakobwa no musaye myuga imwe batinya, ariko nuko bisa nk'ibiriko Burundi bwacu ko buratera imbere, abakobwa benshi no musi baranyonga, mu misi zazonyonga n'amakamyo, ndabona abakobwa batanguye kuba ba convoyeur, ubuzi bwishi abakobwa batanguye gutinyuka, twatanguye gukura amaboko mu muzi natwe ko turakora, ejo hazoze turi abantu bateye imbere. Ndagushimire cyane, ndagutere n'intege mu no mugabo wawe urimwo wa studio, ndanakwifuriza igikundiro kirenze cyo warufise nkuko wabimbariye, ndanakwifuriza kandi kuzokwigisha abandi benshi, ejo tukazosanga abakobwa aho hose barafite ama studio n'aba DJ, ibintu byose barabizi. Ndabashimiye cyane mu bakunzi ba Roy TV, mwakoze kudukurikira, ndanababwira ko ikiganiro yari KoraKubwejo. Roy TV yari ihangiro ryo gushigikira kugendera bene gihugu, mu kubatera intege na cyane mu kuga baba barimwe. Burundi buri mu nzira y'amajambere, mu 2040 turi mu nzira y'amajambere, mu 2060 tuzoba twashikiye iterambere biramye, byose nibishobora gukunda tudakuye amaboko mu muzi ngo dukore. Bakunzi ba Roy TV birabaraba kandi nanje biranda, umwe wese ahari umwuga wiwe akore cyane, akore kubwejo, ejo hazoza zo ari umuntu ateye imbere. Abataragira subscribe mugire subscribe, mandai mukurikirana ibiganiro vya Roy TV, amakuru mashasha yize. Au revoir.